umweranda mw'isi twese turi twarakoze ivyaha ariko muri Yesu niwe mukuru. Ico nico cyamaye confidence kugira ati kwizera Imana. Hama turagira ntuze mariage. Madame kuva tugize mariage icyo gihe namumenye ibintu byinshi, of course uko umenya umuntu twaravugana byinshi ukamenya ukuntu ashavuye igihe kimutwara ashavuye. Man, my wife is an intelligent woman. She's beautiful, she's smart, she's kind, she's compassionate, and she put herself before other people. And definitely if there was Proverbs 32, I guarantee you it will be written all about her, because she has demonstrated, you know, the kindness, the Proverbs 31 woman characters. I've seen that in her. Of course she gets upset. She gets upset and gets angry, but that does not last. One thing I love about her, iyo ashavuye ntabwo ashavura igihe kirekire. So umugabo wanje kumuvuga ibyo heva bingora cyane kubera ni imfura y'umugabo. So ku muntu atamuzi ndiko ndamubwira icyambere n'umuntu akunda Imana cyane cyane, kandi n'umuntu akunda n'abantu, n'umuntu afite umutima mwiza, n'umuntu ari humble, aciye bugufi cyane, n'umuntu atahura, n'umuntu yumviriza umuntu, n'umuntu afite urukundo rwinshi cyane rwose, n'umuntu atanga muri we. Iyo afashije nk'akararo, iyo afashije nk'umuntu umenga anezerwa gusumba ujya muntu yafashije. Basi n'umugabo mwiza. Kuri proposal byari biryoshye cyane. Yabaye surprise kubera nari ngiye kumutegera kuri airport, aba yabiteguye n'abantu, biba birabaye, ndanezerwa cyane, ndamubwira thank you. So hama yashitse nari narateguye mariage kubera nyene ari je nari ngaha nategezwa kubitegura jewe nyene. Byagenze neza hamwe n'Imana, vraiment ibintu nabiteguye neza, bigenda neza. Abantu bose bari muri service zanje bambereye abana beza, uko twabiteguye niko babikoze bose. Vraiment byagenze neza, famille zacu zarahabaye, kote yiwanje, kote y'umugabo, bose barahaba, turanezererwa hamwe, byari biryoshye cyane. Yego hama mariage iraba, bigenda neza, kuko umugabo yashitse hasigaye iminsi mikenya mariage ibe, bigenda neza, turanezererwa, turashimira Imana, turaryoherwa. Byamindi nahora mbona ko ari indoto, kera tukiriko turaganira by phone, nabona yuko umenga eski ibi bintu bizoshika, mbona birashitse, ndavuga ati thank you Jesus. Byagenze neza. Nivyo twakora gusa kuri video calls, text messages. Oh my God, we even used emails. Ntabwo byari byoroshe. Harimo umunezero, amarira, and inkumbu nyinshi. We missed each other so very much, and but it all took faith, kwizera, you know, being kwihanganira, nirana, right? Yes. And kwizerana turagira duhejeje. Hama ndamubwira madame ati hacigiye kirekire, ati reka dupange duhurire Bali, tugenda for holidays.
So mvuye muri Australia navuye mu Burundi mvuga ati duhurire muri Bali. So kuko atamwanya nari mfite muremure cyane mvuga ati duhurire muri Bali ivyo biba vyiza ko muri Bali ndafite inshuti. So fast forward, but nariko ndapanga kuza mu Burundi, ndamubwira uti napanga ama bag. So bice bihurirana itariki 25 z'ukwa kane, 25th of April. It happens to be my birthday. So I said, babe, I know we are planning to meet next month. So twapanze guhura itariki 16 z'ukwa gatanu 2024. So ndavuga uti okay, reka ubwire intuzeye akadina gato n'abacuti bari close bazoze mu celebrating. Ndamubwira ati ariko sheri woshiraho ukagira na cake kugira naho nzoba ntahari muzogire mujye cake naho bacuti muryoherwe muga iyo dina muyipange. Madame arabipanga nyene uko nyene, ariko ntabwo yarazi yuko nzoza ndakata itike y'indege. Nca ndavugana na Royal Pixels, abacuti beza bacu bamwe bari hafi yacu kuva mu ntango ya mariage gushika kino gihe. Ndamubwira uti washaka kumfasha mpanga surprise ya madame, ati you know uzomfashe kurondera ntuzeye venue hano bazagira dinner. Asha umucuti ari hano Consolani aritanga cyane, aragenda arafasha bararondera venue, barambwira ati venue yabonetse niyi. Hama iyo venue nyene nca ndabwira umucuti aza kuntora ku kibuga cy'indege. Nibo bantu babiri bari babizi yuko nzoza mu Burundi. Hama nca ndababwira uti ndavuga ati aho hantu bambwiye ati bazokora iyo dinner izo tariki 25 ni kuri Olivia Hotel i Bujumbura. Nca ndamubwira ati genda ufateyo icyumba, ufateyo icyumba abariho nzoshikira. So umunsi wo gushika ndaza, ivyari bigoye kwari kuza kuko madame yaguma mvugisha, ariko yibaza uti nari namubwiye ati be uyu munsi nzaba ndi kumwe n'umugenzi wanje ariwe pare wanje Chris. Babonye mariage mwaramubonye, my best man Chris, Christopher William Blake Cooper. Hama tuba turi kumwe, baravugana na nyene, arumva ati turi kumwe, kumbe Chris yarantwaye ku kibuga cy'indege. Hama ndaza ndashika tuguma tuvugana uko nyene, madame ntavyazi. Ndashika ku kibuga cy'indege barantora, ndagenda ndashika kuri hotel, nditegura, ndashika muri hoteli nariko ndabona aho bateguriye nuzeye iyo dinner, iyo surprise dinner. So abandi barashika ndababona, madame ntabwo arashika. Hama ndavugana na Royal Pixels team yabo, barashika nabo turabona bashitse. Barambwira utirindira gato dutegure ivyuma. Let us get our cameras set ready. And yeah, tuguma tubiraba nyene turi muri hotel. Ariko ntabwo bari babizi ko twashitse, na madame ntabwo yari abizi ko naje. Bice bigenda uko. Hama ntuzeye Consola arambwira uti nimuze amakamera ari ready, byose biri ready. Ndaza nyene, babonye video mwarayibonye, nza nyene nyaruka kugira abantu babibone nshitse. Ibikurikira murazi ko ari histoire. Nazi madame nawe aravuga ko byamugendeye, ko yiyumvise, ariko nanje byari byanjyoheye.
ni gake ushobora kugira surprise y'umuntu uvuye muri Australia gushika mu Burundi, uva muri Australia gushika mu Burundi kenshi n'amasaha 30 uri mu ndege. Ndashika biragenda neza, turaryoherwa, turanywa, turafungura, byari biryoshe. Thank you. Ukuntu yambe. Okay. Ukuntu mu ntango twari dukumburanye cyane kubera haheze umwaka tutabonana, umwaka n'amezi abiri. Rero arambwira ati kubera igihe kinini reka dutegure tuzohurire muri bare. Ndamubwira okay. Ati turayoja mu nteguro nyene, je nari numva biri sawa, nari numva ari ivyo nyene kuko ambwiza ukuri ibintu byose, nari numva ari ukuri. Kumbe azaritegura nanje nitegura kubera nibaza nyene tuzohurira muri Bali, ariko wewe yarafise kuza mu Burundi. So rero anniversaire yiwe yari le 25 zo kwa kane. Acarambwira kubera anniversaire yanje uraraba uzokorganize nka fete musangiye nyene n'abantu basi muhimbaze anniversaire yanje nubwo ntahari. Ndabimwemerera, numva nyene bimeze neza, ndabimwemerera. Jecha ndavyorganiza, turategura uwo munsi, ariko arambwiye ati ntimuzobitegure le 25, muzobitegure le 26. Ndamubwira kubera iki? Acambwira ati kubera iyo le 25 tuzoba turi hamwe turiko turasenga, tuzoguma tuganira je na wewe kubazo bari umusoma vuko yanje. Ndabimwemerera nyene n'ubundi ndabimwemerera, ndavuga nta kibazo. Ndabishiriza le 26. Rero nukuvuga yuko acarambwira ati izo le 26 sinzi ko ambesha. Yambwiye ati afise ahantu aza kujana na pale wiwe Chris, ati turaza kugenda urugendo rurerure, turaza gutembera. Sorry. Nagakoko. Wakish. Okay, nakira sorry. Acarambwira ati mfise urugendo tuzogenda na Chris kunezererwa ahantu kubera banezererwa anniversaire yiwe nkuko bahora babikora nyene bagenda gutembera. Ndamubwira ati nta kibazo muzogenda, arambwira ati kandi ahantu tuzogenda ni kure, hari gihe connection zitazoza zirafata, numbura uzokwihangana nzoba nagiye gutembera tuzoba turi hiya nyene. Ndamubwira ati nta kibazo, ati urose connection uzoza uranyandikira. Sawa, ndamubwira ati nta kibazo. Rero ari kumba ari mu rugendo akazaranyandikira, ndamutelefone akacanyandikira ati ntibikunda ko unera uko dutelefona kubera ahantu ndi nta connection zihari. Kumbe ari mu rugendo n'indege. Ndakubita. Okay, anyway, hama numva biri normale, numva kubera n'umugenzi wiwe barakunda kuja gutembera, numva nta na kimwe. Haragera igihe rero arambwira ati ubu ntidusubira kuvugana, ahantu tugomba dufata urugendo tugaruke muhira. Ati hasigaye amasaha 8 wihangane tuza kuvugana ari uko nshitse muhira. Ndihangana nkibaza yuko ndarindiriye umugabo ashike muhira reka nihangane. Kumbe ngeze Doha. Warugeze Doha. Okay. Hageze ku mugoroba ya le 26 je neko nditegurira nyene kugenda muri anniversaire kumwe n'abagenzi twabiteguye. Jewe ndagenda nsanga abagenzi bamaze gushika, nyene abantu bose bamaze gushika, je nashitse ubwa nyuma, je n'umuntu twazana nitwe twabaye abanyuma. Okay, dushitse turicara nyene baratwakira ahantu twari twabikoreye, haheze nk'iminota nka 10 twicaye. Nze mbona basi jari ukuntu nicaye ndabukuye yaje amaja inyuma, bari bateguye yuko abari babiteguye bari babize, yaje aca amaja inyuma yanjye. Rero bari bicaye kubuye bamubona, je ntaramubona kubera je nari ndabuko, yaciye inyuma yanje. Mbona abantu bari imbere bicaye kubuye amaja imbere yanjye bakomye induru, nje guhindukira ngiye kuraba ikintu bakomye induru, nibaza ni nk'umuntu aguye hasi. So nje guhindukira ndaba ikintu gitumye bakoma induru. Oh my gosh, nza mbona umugabo wanje
uwo mwanya naciye ngwa hasi ego ariko mu mutwe wanje wamenga ndarose wamenga ngiye ndasinziriye n'ibintu ndose wamenga ni filme mbo sibasi sinabitahuye muri uwo mwanya okay naciye ngwa hasi ndabiricuya ndajigumira mu maguru hose biranka ko mpagarara ibirato biranka ko ndavyambara impuzu zicuya ariko nyene buke nyene narabitahuye uwo munsi sinafunguye byarase ko mfungura byarase ko na jus bampaye byose biranka ariko nkaguma ndamwitegereza gusa ariko navuga ati byukuri n'umugabo wanje ati sindiko ndarota so surprise yarafashe pe kandi ndamushimiye cyane thank you so much kwiyumvira kungira surprise yaragize neza umugabo wanje ni imfura y'umugabo pe yaragize neza byagenze neza hama cyo turabandanya ikogo bigenda neza cyo turaja amasengesho by'ukuri ndashimira Imana cyane urukundo rwacu rwabaye urukundo rurimo kwizerana cyane no gusenga Imana no gushira Imana imbere no gukundana utiyumviriye guca inyuma uwundi cyangwa utiyumviriye kubabaza uwundi no ndashimira Imana urukundo rwacu rwabaye ku murongo kandi kugeza n'ubu ruri ku murongo kandi ruzobandanya ku murongo mwiza ibyo ndabishimira Imana so by'ukuri gukundana n'umuntu a distance biragoye pe je n'ukuri sinovuga ngo ntibigoye biragoye n'ukuri guheza mariage ugaca uvana n'umuntu agacaja kure nawe ukagumino biragora ariko birashoboka kumwe n'Imana birashoboka kandi kumwe n'urukundo kumwe na mwebwe hagati yanyu mwizerana muganira mugira communication y'ukuri mwizerana mu mutwe ugashira yuko ati umuntu wanje nta kibi akora nta kibi apana kumwikeka nokoresha iterme kwikeka umuntu ukareka kwikeka umuntu ukamwizera by'ukuri ukareka kwikeka ati nimba ndamutelefone sindamuronke izi saha ari he izi saha ko ntiyagiye ahandi hantu oya ukareka kwikeka umuntu kumwikeka mu bintu biri negative bien sûr umuntu ukamwizera by'ukuri encore ugasenga Imana ikagufasha kwihangana ikagufasha kuguma iraguha umutima wo kubandanya ukunda mugenzi wawe wo kubandanya umwimvira neza wo kumwipfuriza ibyiza byinshi kumusengera abantu benshi nyene barabona yuko urukundo a distance umenga buri kutumwanya oya ntuburi kuratumwanya kubera by'ukuri hariho umuntu Imana iba yateguriye umuntu nyene bataba bari hafi yiwe kandi urumva iby'Imana itegura nivyo byiza kuri twebwe rero by'ukuri urukundo a distance rurabaho gusa communication ni ari nziza cyane mukabandanya muvugana n'umuntu neza ukamwizera ibyo akubwiye ukabitahura ukareka kumwikeka ukamukunda muri wewe ikindi naco novuga ibintu by'urukundo a distance ni ukuvuga ukamenya ati je nawe dufise vision iyi ukayibandanya uzi vision mufise mwebwe babiri apana kumviriza amajambo apana kubona ibindi apana kugomba kwihutisha ibintu apana kubona ati yo bajyaye bari kumwe bajye bazananye gusenga barafatanya ukuboko je nanje mfata n'ukuboko nande oya ukamenya yuko je ndafise vision n'umuntu uyu n'uyu ati ubuzima bwacu turiko turabubandaniriza muri iki cerekezo nico nohanura umuntu icyo nomuhanura nuko igihe wafashe decision mu buzima bwawe yibandanye avec n'Imana avec n'ubwo muba mwafatanije urugendo byose biragenda neza. Well, one advice I can give is put God first, trust each other, and open communication, and a constant communication is a key. It requires
a hard work. It requires a lot of work. Long distance relationship is not easy. It's not for the heart fainted. It's not for those who are ready to give up. It's not for those who are not actually in love. It's not for those who are willing to play with love. But long distance relationship is for those who are serious with life. It's for those who are willing to invest in the relationship. So my advice to you, if you are planning already in a relationship, keep going, you know, keep an open communication. I love each other, I respect one another, and do not go behind your significant other's back. Be faithful and trust God at all times and pray together. Everything will work out.